Amashimwe cyane muzamukoze. Merci beaucoup. Imbere yuko nza kubasaba ngo mwidondore, first of all ndashaka kubona ndashaka kumenya Buja Night Comedy mwayakiriye gute, haba imbere y'uno munsi no kuri uno munsi, gutyo tuze guca tubandanya n'ibibazo byanyu. Okay, ndabaramukije. Hama Buja Night Comedy ni ikintu gifise imbonakazo zikomeye, kandi nanje ndishimira ibintu bibona imbere, ndishimira n'ibintu bifise ishingiro, bifise naho bigana. Rero mukomeze cyane kandi ni byiza, abona ko hagenda haba impinduka ku bihe bigiye bitandukanye, ko twatanguye cyangwa mwatanguye siko bikiri, ndabona genda biba byiza cyane murakoze. Teravansa. Merci beaucoup. Jordan, tukuzi ku izina rya Jordan, mbega amazina yose ya Jordan nayahe, mbega n'imbaraga tazirano nakahe, mbere yuko duca twinjira n'ibibazo z'ukuri n'umunsi. Okay, amazina y'ababyeyi ni Irakoze Yves Jordan. Jordan cyangwa Jordan? Jordan cyangwa Jordan? Jordan. Zinavuga Jordan cyangwa Jordan? Jordan. Merci beaucoup. Hari abariko baradukurikirana nga muri The Star Stories ariko ntibazi mbega Jordan ninde, mbega je kutuyagira ku bijanye n'iki muri rusangi, urashobora kuducira ku mayange uwo uriwe? Okay, murakoze. Jordan ni directeur wa Jordan One Company. Ni kampuni y'ubwubatsi. Ni kampuni ahanini igizwe n'abajene, kandi ni kampuni y'abakozi. Ibikorwa byacu dukora by'ubwubatsi, uko dukora dushira imbere ingufu, gukora, kwitanga. Rero icyatumye mumpamagara nibaza ko ari kuyaga canke kuganira no gwaruka, kubaha ico navuga ati moyage ku bijanye no gukora, kugira ngo twese tuhaguruke tuteze igihugu cyacu imbere nk'uko nawe wahagurutse ugateza kino kintu imbere. Thanks sana. Merci beaucoup. Wavuze uti usanzwe urongoye Jordan One Company, mbega none muri Jordan One Company wewe nka CEO cyangwa directeur, hari ugwaruka goba rumaze kuronka akazi kubera Jordan One Company, cyangwa nkuko vyumvikana One Company igizwe n'umuntu umwe, bimeze gute? Okay, Jordan One Company igizwe n'ibisata byinshi, igizwe n'ibisata birenga 10, kandi ivyo bisata byose direndi asamdi biba biriko birakora, biba biri mu bikorwa, aho usanga ugwaruka rurenga 100-200 baba bari mu bikorwa byacu. Rero Jordan One Company turafise icambere navuga dukora ni bijanye na construction, turakora kubaka, turakora conception, turakora fournisseur de matériaux za construction, turakora ibijanye na design, turakora ibijanye novuga kwigisha, gucapa, ama design, ibyo byose turabikora murakoze. Merci beaucoup. Mbega ko bitavyoroshe kugira ngo umuntu ave ku ntambwe ya mbere agende ku ishuri yige, ave ku ishuri aje mu buzima busanzwe kugira ku rwego rw'uko ushobora gushinga Jordan One Company. Mbega Jordan One Company gwaruka rwinshi biratugora cyane kuvuga uti hige nishingire ikintu ciwanje. Mbega Jordan One Company yatanguye gute, wowe nka CEO icyumviro waciyumviriye gute, ni yahe manuro woha ugwaruka riko rakurikirana The Star Stories wifuza gutera imbere ariko utarashobora gutangura bivuye ku mvu izi canke ziriya? Okay, murakoze cyane. Hama icyumviro canje, urabona ko ugwaruka rwinshi tuvuye ku ishuri tukuma turindiriye ko tuzohamagagwa n'ibiro runaka kugira ngo baturonse akazi. Rero jewe ndi umuntu nkunda gusoma cyane, kandi
ndi umuntu nkunda kurabira ku bandi rero narigiye ku bihugu biteye imbere ukuntu bikora ndabona ko igihe wisize hamwe n'abandi aribwo byoroshe cyane gusumbya kwikora nawe wenyine rero kugira mbitangure nararavye ukuntu abantu bakora ugasanga umuntu ariko arubakira umuntu ari wenyene arashaka kumurira amafaranga akagenda akamutera ibikorwa ntaronke yamuronderera zikaba ingorane ndaraba igihe uriko urakora ibintu uri wenyene nta nyungu n'imwe igihugu kigira mugabo mu gihe wafunguye ikintu nka kampani igihugu kiraronka icyo nokwita amatagisi ava muri kampani yawe ivyo ukora bigateza imbere n'igihugu rero natanguye bigoye cyane kubera ko kurondera ibintu bya uburenganzira bwo gukora kampani uri gutangura wirondeza biba bigoye kuronka abantu bakwizera biba bigoye ariko narakoze ibishoboka byose ndaba umwizigirwa mu bantu baza baranyizera mu kumpa akazi ndabera umwizigirwa gushika naho ntera intambwe imwe gushika no munsi ndamaze umwaka urenga gato ariko ndafise ibikorwa birenga 5 maze gushikiriza byaheze bien sûr que oui Sebarundi arakunda kuvuga ku kintu kijanye n'imbona kazoza canke vision 2060 2040 2060 mbega Jordan ni yahe mbona kazoza yiwe mbega agiye kuzofasha iki ugwaruka canke igihugu iruhande ko n'ubu asanzwe abikora mbega ni ibihe agiye kongereza ko mu mbona kazoza yiwe canke mu maproje yiwe na cyane cyane yuko bavuga ati dukore dushire hamwe twiteze imbere ni yahe mbona kazoza okay murakoze kama nkuko namye ndabivuga nanje ndiko ndatera intambwe gushira ku mugaragaro canke mu gushika ku ntumbero imbona kazoza ihangiro ryanje ni kubona igihugu giteye imbere ni kubona ugwaruka rwose rusi ikintu rukora ni kubona atabonebwe bukiri mu gihugu urumva ko nanje umugambi mbona kazoza ntegeze kugiramo uruhara ikintu cya kabiri navuga hariho amaproje yandi asumba ibijyanye na construction turiko turategura nayo azotanga akazi mu gihe tuzoba twaronse abantu badushigikira ndiko ndiyumvira canke ndiko ndiga ku bijyanye no gukora canke gushiraho industry ihingura amarangi iduhereza amarangi Jordan hari abantu benshi bize na cyane ugaruka nibwo dukunze gushimikira ko usanga yarize amashuri akayaheza yaba humanité cyangwa imbere ndetse na kaminuza abantu bakaguma basemerera bati ugwaruka jya ku kivi ugwaruka ni mukore mugabo wewe naje ndimwo kuko vyarambaye ko ugahiga ico kintu wokora ukakibura bazovana kugaya akazi nako kazi utogaya ukakabura mbega muri Jordan One Company nk'umuntu ariko aradukurikirana avuga ati je ndafise umwete wo gukora ndafise impano zigiye zitandukanye ibikorwa byo muri Jordan One Company hari byinshi cyane noshobora cyangwa se ndipfuza kwiga kugira ngo nanje nze nshobore kugera ku rwego Jordan ageze ko mbega uwo muntu cyangwa abo bantu nka Jordan CEO wa Jordan One Company ni iki woshobora kubafasha? Okay, murakoze nibaza ko uko natanguye mbivuga iyo urondeye akazi karagoye kubona ariko iyo urondeye ibikorwa birashoboka cyane ko urondeye ibyo ukora rero abajene benshi turindira akazi tukirengagiza ibikorwa icyari gikomeye cyane twari dutegerezwa gukora byari ibikorwa imbere yuko tubona akazi sinzi ko ibyo bintu bako bivugwa kumwe ariko ntibitawese cyo ibikorwa akazi rero nibaza ko muri Jordan One Company turasi ibikorwa byo gukora turiko turategura abakobwa
muri faire de ménage tuko turigisha abakobwa twarondeye abahinga bagiye batandukanye mu bijyanye na faire de ménage nk'ubu wewe ufise Buja Night Comedy urabona ko itapi iragondamye mugabo turiko turigisha ku buryo tumenya ati VIP turagupangira intebe uko amatapi turayapanga uko zose mu idukorere dimanche ibyo rero tuko turabikora cyane urumva ko dufise akazi turafise harimo ibijyanye no gupanga amabiro y'abantu gupanga inzu z'abantu nk'ubu wahejeje kubaka hageze guterekamo intebe ububati ugasanga akabati wagasize ahatariho turiko turavyiga ingene ico gisata ca faire de ménage ingene tuzoha akazi abajene benshi nitwaro nk'ababosi batwizera muri ubwo buhinga bwacu murakoze. Thank you so much. Uvuze ati nitwaro nk'ababosi batwizera ubundi mwebwe hariho ababiteze ko ubufasha ariko kandi namwe hari abo mwiteze ko ubufasha kuri ubwo bufasha Jordan canke muri rusange Jordan One Company ikeneye mbega hari intambamyi muhura nazo muvuga muti ibi biradutuma tudakora biriya canke ibi biratuma iterambere twifuza canke urwego twifuza gushikako tutarushikako ati ibi vyogenda neza tutera imbere tugateza imbere ugaruka tugateza imbere imiryango tugateza imbere amakampani agiye atandukanye n'igihugu muri rusange. Murakoze intambamyi mu bintu byose ntizigera zibura navuga ko muri rusange ikintu cya mbere gikunda kutugora ni umwumvikano hagati yacu n'abadukoresha ku kijyanye na mendero yego amafaranga muhemba merci beaucoup atunabibutsa ko yuko umuntu bariko baradukurikirana nawe ushobora kuba ufise ikibazo wifuza kubaza Jordan nka CEO wa Jordan One Company mukanya tushatubaha akaryo keza kugira ngo mushobore namwe kubaza Jordan nakwajije ibibazo byinshi cyane ariko ikibazo nifuza kubaza mbega Jordan One Company ko imaze gushigikira cyane kenshi Buja Night Comedy bakaza ngaha bakaraba ko dukora kuhashika mbere ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye mbega mugiye kubandanya gute mudushigikira nka Buja Night Comedy? Okay, kubashigikira ni kwa kundi nyene navuga ko nyishukuri jewe kora ko indwi yose tuba turi ku matele twifuza ahantu ho kuruhukira hatandukanye no kuruhukira aho twahora turuhukira Buja Night Comedy yaje nk'inyishu nibaza ko n'abagenzi banje benshi bamaze kuza hano barabinezererwa sana. Merci beaucoup murabe ikaze ubugira kandi Jordan nakanye kaye kugira ngo uvuge akajambo kagasuni karugi cyangwa se ushikirize icyo wari witeze ko ndakubaza nakubajije na cyane cyane yuko ibiganiro nk'ibi ugwaruka turabikunda kugira ngo natwe tuze tugire inyigisho twakuye mbere ndetse tubandanye natwe kwitegura kugira ngo dushike ku rugero abakuru bacu bagezeko. Okay, ikintu gikomeye cyane navuga iki kintu kimwe niba uri umujene uri hano ukunde gukora gusumbye ko wokunda akazi donc urondere gukora cyane gusumbye ko worondera akazi. Cya kabiri ube umwizigirwa kuko iyo uri umujene ukubakira kariyeri yawe ukayubakira ku bwizigirwa kugera kure cyane gusumbye uko wowe umuntu adafatika. Ikintu cya gatatu no vuga kubaje no gusenga kuyamaza Imana. Ladies and gentlemen, nuko rero nimba hari ufise ikibazo kanaka yatuyagiye byinshi yitwa Jordan yatanguye azeho ubu ni CEO wa Jordan One Company mbendetse mufise yuko amaze guha akazi garuka gwinshi cyane. Rero muri mwebwe nimba hari ufise ikibazo iki canke kiriya akano kanya nakiwanye kugira ngo duce duhava dusozera. Ari kibazo? Merci beaucoup. Muri babiri mashaka kwegera ngaha kugira ngo ducunguze umwanya mwete.
Imana ndamutse Joda n'abantu bose bari ngaha. Nitwa Marcel mugabo izina nk'umartiste ni Jimmy Dukore. Umva hageze ibikorwa ntegerezwa kumva yuko ndi interesse. Sinza guteba kubera ko amasaha aragiye mugano bw'amasaha agiye ubona abantu bamwe batangiye kugenda. Hagiye hariho kamera abantu benshi turahurira ku mbuga zitandukanye naje muryango ngaha muri Buja Night Comedy. Hari abantu benshi bazobona kino kiganiro kandi na cyane cyane ugwaruka. Akabazo kanje shaka kubaza. Turazi yuko parcours yose yamifita ibibazo canke novuga nti experience umuntu aronka kubera ndiko ndaraba uko biri kose rushaje ponga padiyeke uri umwana kupuruna padiyeke utari umwana. Ikibazo nshaka kubaza mino myaka agashomeri si ikintu tubaza ni ikintu tubuze kandi ukuboneka ukiri muto ufite entreprise ifise urundi gwaruka ni intambwe ikomeye cyane. Intambwe ikomeye ndanagushimira kuba waje nka muri Buja Night Comedy. Ndashaka akantu uzatsurira kugwaruka cyangwa abantu bifuza gutera imbere cyangwa kubaka ikintu kinini nirihe banga kuko gukoranya abantu batandukanye. Icyambere dukunda kwiyumvira kwanza amafaranga gutangura ibikorwa cyangwa ibintu by'intango ni ikintu kigoye. Project ugasanga umuntu arayifise mbe iyo ntambwe ya mbere gutangura ko gutimba gutangura ukumva uti genda tanguye ikintu hama kikamara igihe kandi kikanakura nirihe banga ufate muri experience cyangwa byo mwawe. Merci beaucoup. Okay, urakoze reka mwishure. Ikintu cya mbere nakivuze ibanga rikomeye muri byose ni gushaka d'abord gushaka kumva ko ibintu ubishaka. Ubwa kabiri naho ni kwiga gukora ibyo abandi badakora. kwinova cyangwa gukriya. Yeah. Jewe ndagwaye temoje ntoyi ukuntu natanguye canke ukuntu naseruye umutwe nakoze ibintu abandi badakora. Turamenyeye umurundi umubwiye samo aza sambiri. Umutahe wanje nakoresheje wabaye umwanya. Ukoresha umwanya neza. Ikintu cya kabiri ni ubwizigirwa no kwiga gushika ku kintu gitandukanye n'icy'abandi bakorana n'akitunze. Rero ni ibyo bintu bitatu: kora ikintu abandi bantu badakora, kora ikintu ugikunda, ugira amarosheshe mu bintu ukora, bizotuma ushika kure. Murakoze. Merci beaucoup. Reka twakire ikibazo gikurikira cyedava turangiza. Murakoze cyane. Jewe nitwa Kwizera Regis canke Regis Comedy. Iyo mbonye umuntu atangiye igikorwa gishasha ndahimbaye kubera ko gishobora gutanga n'akazi ku bantu benshi cyangwa batandukanye. Rero ikibazo cyane ni iki: mwarashinze sosiyete cyangwa ishyirahamwe ry'ubwubatsi, ariko tugiye kuraba hariho abantu batigera bagira icizere. Ni abubatsi, ni ukuvuga dufata abubatsi, abafundi n'abatayeri. Abo ni abantu batigera kenshi bagira icizere. Mbega nirihe banga? Ndakubajije ngo umenye ibanga ahubwo ushaka utwibira akabanga. Nirihe banga mukoresha kugira ngo bagire icizere? Sosiyete yanyu sinzi igihe bayaratanguriye, ariko igihe bayaratanguriye hanyuma ikigera imenyekana yoba imaze gutanga akazi ku bajene canke n'abandi batari bakeya. Muba mumaze gutanga akazi ku bantu bangana iki? Uno munsi mwagiriwe amahirwe kandi na twebwe twagiriwe amahirwe yuko mwaje dushigikira. Mbega muri Buja Night Comedy ni iyihe mpanuro muduha canke mubaha abasanzwe bavyorganiza kugira ngo nabo bazogumwe batera intambwe ntibazosubira inyuma nk'ibirenge? Murakoze. Okay, ndakwishira ukabazo kawe. Nibaza ko nabivuze biba bigoye cyane kurema icyizere mu bantu, ariko ufatanije no gukora ibyo abandi badashoboye cyangwa no kurushaho ku byo abandi bakora birashoboka cyane. Si kuvuga ko menya ibanga, ariko nakomeje ndabivuga ni ibintu bitatu.
gukoresha umwanya neza, kwizigirwa hamwe no gukora ibyo abandi badakora. Icyo ni ikibazo cya mbere. Nk'akarorero novuga ko umuntu agirwa n'abantu. Nubatse inzu, nubakira umustar akomeye cyane muri filime hano aba muri Australia. Tumenyanye kuri Instagram, ampa amafaranga ndamugurira parcelle, ampa amafaranga ndamubakira, atahasanga inzu nayihejeje mu ishusho we yifuza. Agipostinga gusa nakiye amatelefone ashobora guharura gushika n'ubu sindigera mva muri iyo sirkwe y'akazi kiwe. Urumva ko n'ubwizigirwa nasizahabona. Okay, icya kabiri nacyo Buja Night Comedy nosaba abantu benshi canke abantu bariko baradukurikirana bayishyigikire. Icya kabiri kandi nabo ntibacike intege, kuko je ndibuka ko naba mu Kanyosha ntoze muri ville n'amaguru, nkirirwa nicaye kuri biro, ntihanze n'umuntu n'umwe kubaza ikintu kimwe kijyanye na Jordan One Company. Amezi 5 6 biro ndayiherana, baranyirukana. Ariko ibintu ni fresh, aho ngombye kujya hose biba bimeze neza cyane, kandi na biro sinigera ndayiherana. Urumva ko iyo udacise intege ibintu biba byiza cyane. Murakoze rero, ndabashimiye cyane. Akabazo ka nyuma yakishijemo gitigiri cy'ugwaruka rumaze kuronka. Okay, gitigiri cy'ugwaruka tumaze kwaduha akazi. Ufatiye kuri projet dufise uno mwanya, turafise abafundi, abamaso, turafise abamaso 30 bakora gwera kuwa mbere gushika kuwa mbere. Turafise abayede 48, turafise abapentre 10, turafise abaprofonier 8, turafise umuelectricien na timu yiwe, turafise umupolomeri na timu yiwe. Urumva ko n'abantu benshi cyane bashaka guhangana n'ubwo mwanya ngo tubagore. Jordan, tubashimire cyane rwose ko mwitavye muri Buja Night Comedy. Dushime n'ivyo mwadusangije, twizere ko nitwongera kubatuma ko muzoza kudusangiza byinshi bisumba ibi. Yego nabo murakoze. Merci beaucoup, mube amashimire cyane.